dutunge ibiganza umukozi w'Imana ahejeje kurongora muri uyu mwanya warongoye ibikorwa tugutunge ibiganza tuwifurize amahoro y'Imana. Imana ibandanye imagura, ibandanye imukomeza, imukomeze mu kuririmba, imukomeze mu ijambo, yongere imurinde izo ngingo bwacera. Amen. Tutunge ibiganza korali tuyifurize yuko yobandanya ikura neza, yabuke mu ijambo, ingane yabo yo kuririmba ibandanye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibarindirize ubugingo budashira, muzoririmbe no mu ijuru. Amen. Amen. Shengero ry'Imana, shengero ry'Imana, ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo. Yesu Kristo ahejeje kuzuka yabwiye abari abonye ba mbere, abamubonye ubwa mbere yababwiye ati amahoro y'Imana ari kuri mwe. Shengero ry'Imana, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Amen. Ndabifurije Pasika nziza, ndabifurije mwese izuka rya Yesu Kristo ribe mu ngo zanyu, ribe mu banyu, ribe no mu byanyu. Amen. Uhoraho shengero ry'Imana abane nawe, uhoraho abane natwe, azukire mu ngo zacu, azukire mu byacu, amahoro y'Imana abe mu bacu no mu byacu. Amen. Amen. Nashaka mungundire ndabakire muri aya majambo ari mu gitabo cya Matayo. Aya majambo ari mu gitabo cya Matayo ndayasoma uko yanditse, hanyuma umwe araja kuja kuyanogangiriza mu mutima wiwe, mpwemu w'Imana aje kumwigisha kuri yo. Ijambo ry'Imana riratubarira, umutwe w'amajambo uratubarira mu kuzuka kwa Yesu. Matayo 28, duhere ku murongo wa mbere tuje gushikana ku murongo w'icumi. Ku murongo wa mbere havuga ngo umunsi w'isabato uheze. Isabato mu Baheburayo iba ku munsi wa gatandatu. Ni ukuvuga rero uno munsi, umunsi w'isabato uheze, kuwa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika Mariya Magadalena n'uwundi Mariya baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'Umwami Imana yaramanutse ava mu ijoro, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umurazo, impuzu ziwe zera nka shelegi. Abararirizi baterwa n'ubwoba, bagwa igihumura, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira ba bagore ati, mweho nimutinye, shengero ry'Imana nimutinye. Haleluya. Shengero ry'Imana ndavuze ngo nimutinye, umwami wacu Yesu Kristo yazutse. Haleluya. Haleluya. Ngo mweho nimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu, umwe yabambwa ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Ingo murabe aho umwami yari aryamye, nimwihute mubwire abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nivyo ndababwiye. Bava kumva n'ingoga, bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura nabo,
y'Imana kumwe. Shengero ry'Imana, amahoro y'Imana ari kuri mwe. Amena. Baramwegera bamufata ku birenge baramusenga, maze Yesu arababwira ati ntimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shengero ry'Imana narimbuze iryo ijambo ry'Imana. Amena. Umwami wacu Yesu Kristo yazutse. Ntiyazutse uno munsi turiko turibuka ko yazutse. Haleluya. Yesu yarazutse kandi yazukiye twebwe mu rupfu rwiwe yibiranye, yahambariwe ibyaha byacu, aja mu kuzimu ahambarwa ibyaha byacu, kuko nicyo cyari cyamuzanye kugira ngo tuve ko ibyaha byacu. Araheza mu kuzuka uno munsi yazukanye ubugingo budashira, nicyo gituma abaramutsa turamutsa ati amahoro y'Imana ari kuri mwe. Amena. Mbega shengero ko mbona umenga murababaye. Yesu ntiyapfuye, Yesu yazutse. Abo turi kumwe bumva ko Yesu yazukiye, iwabo ni bande? Abumva